BBC gahuza miryango ivugira Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Mwiriwe neza abakunzi ba BBC gahuza miryango, mbaye ikaze muri aya makuru yo kuri uyu wa mbere tariki ya 8 ukwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2025. Ingingo z'ingenzi amakuru yacu bw'ibanje kuri uyu mugoroba turababwira ko Kongo n'u Burundi biri gushinja ingabo z'u Rwanda kuba ibitero bimaze iminsi bivugwa mu ntara ya Kivu y'Epfo. President Tshisekedi au lendemain même de la signature waraye dusinye abasirikare b'u Rwanda baciye bafasha baranagira n'ibitero hakoreshejwe ibirwanisho bikomeye bakarasa bari mu gisagara cyo mu Rwanda ca Bugarama. U Rwanda ruravuga ko rutari rwamenya ibivugwa n'ibi bihugu byombi. Na mu yandi makuru mu Burundi imfashanyo ziva mu makungu ntizikoreshwa nk'uko bikwiye. Ese byaba biterwa n'iki? Haro nka raporo bagusaba wayakurikije gute? Igice cya mbere baguhaye wayakoze gute turabe? Umva ari gihe bigira kuruka tusanga nizo raporo biranze ko zitangwa umugambi wa mbere kurangwa bikanga kurengana. Naho muri sport tubafitiye mu mikino Lando Norris niwe mudereva wa mbere ku isi uyu mwaka mu mukino wa Formula 1. Amakuru y'imikino naho mu kanya gendi Yves Bucyana. Aya makuru ahagarariwe na Chansar Abimana. Mbere yo gutangira aya makuru ku buryo burambuye reka twumva amakuru agezweho twateguriye na Gendas Yihondimonde. Ingabo z'umuryango w'ubutunzi wa Afrika y'Uburengero CEDEAO zaranguswe muri Benin inyuma y'umunsi umwe habaye igerageza ryo guhirika ubutegetsi. Ni mu gihe perezida w'icyo gihugu Patrice Talon we yemeje guhana by'akarorero bagerageje kumutembagaza. Ni inkuru y'umesha makuru wa BBC Thomas na Ant muba mu byasiriyake muhawe nayo. Umuryango w'ubutunzi wa Afrika y'Uburengero CEDEAO uvuga ko uri kurafasha Benin gusubiza ibintu ku murongo. Umutekano muri iki gihugu watanguye guhungabana kuw'Imana igumugwe w'abasirikare wagaragara kumbonesha ko ya leta uvuga ko utembagade president Patrice Talon. Uyu mukuru w'igihugu avuga ko bateshejwe kandi ko bazohano. Umuhari w'abagwanyi Rapid Support Forces wo muri Sudani uvuga ko bigaruriye akarere ka mbere kanini muri ico gihugu gacurwamo ibitoro. Mu itangazo RSF yasiguye ko ukwigarurira akarere ka Hegleg kari ku mupaka w'umanuko ari nk'ikimenyetso c'impinduka zikomeye. Iyi ni BBC. Syria irikira himbaza umwaka wa mbere urangiye kuva umutegetsi wayo w'igihe kirekire afatwa nk'umunyagitugu Bashar el-Assad atembagaje mu gitero cihuse mu mwaka uheze. Ihirikwa rya Assad ryashitse inyuma y'imyaka 13 ico gihugu kiri mu ntambara z'urutavanako. Ubu abanyagihugu bavuga ko biruhutsa uyu numwe muri bo. Twese tumeze nk'aho twabaga munsi y'amazi imyaka 13 yose. Ubu nibwo dushoboye guhumeka. Ni benshi ndetse no mu bakuze kundusha kandi baciye muri byinshi kuko ntabwo byatangiye mu mwaka 2011. Ntabwo ibintu byatangiriye kuri zero. Nta mwotsi ubaho nta muriro, sibyo se? Twabaye munsi y'amazi turwana intambara zikomeye kugira ngo dushobore guhumeka. Ubu rero ndumva nduhutse ngeze aho nshobora guhumeka. Leta ya Tanzania ivuga ko imyiyerekano itegekanijwe kuri wa kabiri mu gihugu cyose ari nk'igerageza ryo guhirika ubutegetsi ngo kubera itemewe n'amategeko. Mu kiganiro yahamisha makuru umushikiranganje w'intore hagati George Simba Chawene yavuze ko ataruhusha babisabiye, asaba abanyagihugu kuhagabira. Amatora yabaye muri Tanzania ku igenekerezo rya 29 Gitugutu yakurikiwe n'imyiyerekano yiciwemwo abantu. Abasivili ibihumbi n'ibihumbi bariko barahunga bava mu burere buri ku mupaka wa Thailand na Cambodia inyuma yaho hasubiriye kwaduka intureka za mbere zikomeye kuva ibihugu byombi byumvikanye guhagarika intambara mu kwezi k'indwi. Thailand yacucagiye ibibombe ku birindiro by'abasirikare hagati muri Cambodia. Ibi byaje bikurikira ugusubizanya kw'amasase ku mupaka utavuga ko rumwe aho ku mpande zombi hari abahasize ubuzima. Latifa. Urakoze cyane Gildas.
dutangiye n'amakuru ku buryo burambuye. Umukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashinje ingabo z'u Rwanda kugaba ibitero bimaze iminsi bivugwa mu ntara ya Kivu y'Epfo. Perezida Felix Tshisekedi yabivugiye mu ijambo yagejeje ku gihugu ku byo leta ye yagezeho muri uyu mwaka wa 2025. Babivuze nyuma yaho ku itariki ya 4 uku kwezi kwa 12 mwaka wa 2025 we n'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame bashyize umukono ku masezerano y'amahoro. Aya masezerano ariko hakaba yahuriranye n'uko intambara zongeye gukara muri Kivu y'Epfo. Prime Ndikumagenge arakomeza tugezaho inkuru ku buryo burambuye. Muri iryo jambo ngarukamwaka ry'ingene igihugu cifashe rishikirizwa inama nshingamateka na nkenguzamateka ziri hamwe mu masaha arenga 2 ryamaze, ikibazo c'intambara mu buseruko bw'igihugu ciwe nico yahereyeko. Ku ngwano imaze imisi ivugwa mu turere tumwe tw'intara ya Kivu y'Epfo hafi y'u Burundi n'u Rwanda, Tshisekedi yagirije ingabo z'u Rwanda gutera ibisasu muri utwo turere zihagaze i Bugarama mu Rwanda nyene. Au lendemain même de la signature twaraye dusinye abasirikare b'u Rwanda baciye bafasha baranagira n'ibitero hakoreshejwe ibirwanisho bikomeye, bakarasa bari mu gisagara cyo mu Rwanda ca Bugarama, vyonona byinshi, hicwa n'abantu cyane muri Kaziba, Gatogota na Rubarika muri Kivu y'Epfo. Gutyo baba barahagaritse ako gahengwe, rompant ainsi le cessez-le-feu. Nubwo biruko Perezida Tshisekedi yabwiye igihugu ko amasezerano basinye n'u Rwanda i Washington na M23 i Doha ari nzira ijana ku mahoro. Comme je l'ai rappelé lors de la cérémonie, nkuko nabyibukije mu birori byo gusinya itangazo duhuriye ko twese ryemeza amasezerano y'amahoro n'iterambere y'I Washington, ndacemera ko ico gikorwa cuguriye inzira nshasha isaba ibintu bitoroshe n'ivyo rimwe na rimwe bigoye, inzira ariko ishobora kudushikana ku mahoro. Où la paix est à nouveau à portée de main. Asa nk'uwisigura, umukuru wa Kongo yabwiye igihugu ko ayo masezerano hatogira abibaza ko ari uguheba igice c'ubutavogerwa bw'igihugu canke ko ari kigongwe ku mabi y'intambara. Avuga ko ubutungane buzokora ataguhesha. Prime Ndikumagenge i Londres. Uburundi burashinja u Rwanda kuba ari rwo rugaba ibitero ku birindiro by'abasirikare babo mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo byavuzwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga imbere y'abahagarariye ibihugu byabo mu Burundi. Iki gihugu cyavuze ko igihe kizaterwa nacyo kizirwanaho. Ni mu gihe Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari yaratumiye mu birori byo gushyira umukono ku masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo. Ni inkuru ya Patrick Wasu. Imbere y'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi, umushikiranganje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Ambassadeur Edouard Bizimana yavuze ahanini ku ntambara zikaze zabaye mu mpera ziyinga mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko u Rwanda rwateye ibirindiro by'abasirikare b'Abarundi bagiye gufasha mu gutuza imigwi y'abagwanyi iri muri ako karere. Yongeye ko impamvu ari uko FCM 23 bafadikanije n'u Rwanda bifuza gufata ibisagara vya Uvira na Fizi imbere tariki 25 z'uku kwezi. Twabonye amakamyo menshi yinjiye ava mu Rwanda arimo abasoda. Bwa mbere haje amakamyo 17 yuzuye abasoda, hanyuma bwato baca muri Kivu baca kuri Ijwi bajabuka. Ayandi makamyo ashika 22 nari nyene yarajabutse umupaka uva Bugarama winjira muri Kongo. Tariki 2 niho baciye batangura kuza baratera ibirindiro byacu byangabo ziri gufasha Kongo muri bijya amasezerano twasinyaniye. Barumva bo bashaka ko amasezerano asinywa bamaze gufata Ruvungi, bamaze gufata na Uvira. Imigwano irabandanya, bavuga yuko bashaka gufata Uvira hama bamanuke imbere y'itariki 25 z'ukwezi kwa 12. Umushikiranganje Edouard Bizimana kandi aremeza ko hari ibiganiro hagati y'u Burundi n'u Rwanda kugira amahoro arama aboneke mu buseruko bwa Kongo. Mbere yavuze ko uyu munsi nyene bavuga n'abategetsi b'u Rwanda. Hari gihe bavuze tuti none woza kuvugana n'umuntu ariko arakurasa kubera iki? Twabonye ko bibango baba yuko tuguma tuvugana. Ntibabeshe rero ntibavuge ngo Abarundi ngo base kuganira n'Abanyarwanda, sivyo. Twebwe Abarundi inzego zacu zagumye ziri dispose, turi ngaho nimwadukenera muratuvugisha kuko nakare bahora bavugana. Inzego zacu z'umutekano benshi barazinanye, murazi Abanyarwanda benshi bakuriye ngaha mu Burundi nabo bakora muri izo nzego barazinanye n'Abarundi kandi bahora bavugana ngira ngo kenshi. Imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda ntiyifashe neza kuva mu mwaka wa 2015 aho haba igerageza ryo gutembagaza ubutegetsi mu Burundi. U Burundi bwagiriza u Rwanda gushigikira abashatse gutembagaza intwaro ico gihe. Kubera iyo mvo n'imbibe hagati y'u Burundi n'u Rwanda zarugawe. U Burundi kandi bwagiriza u Rwanda gufata mu mugongo umuhari Rede Tabara ugwanya ubutegetsi bw'u Burundi ukoresheje ibigwanisho ufise ibirindiro vyayo mu buseruko bwa Kongo. I Bujumbura, Patrick Wasu.
twashatse kumenya icyo u Rwanda ruvuga ku byo Perezida Tshisekedi na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi bashinja u Rwanda, rutubwira ko rutari rwabona ibyavuzwe n'aba bombi. Dukomeje n'aya makuru, abanyekongo babarirwa mu magana ubu bari mu nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi batangiye kugeramo ko wa gatanu w'icyumweru gishize nyuma y'intambara ikaze igereye mu gace ka Kamanyura. Hizi impunzi ziganjemo abana ubu zatangiye guhabwa inkunga y'ibyangombwa by'ibanze byo kubafasha muri ubu buzima, dore ko benshi bambutse umupaka ntacyo bahunganye. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Impunzi z'abanyekongo biganjemo abagore n'abana mu nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi. Ubwo nahageraga mu masaha yo kumanywa nasanze bari kwakira ibyangombwa by'isuku bigizwe n'amabase yo kumeseramo n'ibikoresho bikoreshwa nk'imisarane y'abana. Ibi byiyongera ku biribwa ndetse n'ibyo kubarinda imbeho baryamye. Shukuru Maneno Jean Pierre ni umugabo wari utuye Kamanyora imbere y'uko atungurwa no kumva ibisasu byinshi byisutse mu gace atuye ndetse bigahitana bamwe mu baturanyi be. Abajeshi walikuwa wakitupa mabombe, abasirikare batera ibibombe hirya no hino, mbere bimwe bigwa ku mazu y'abantu. Benshi barapfuye, niyo mpamvu navuze nti reka mveyo nje mu Rwanda. Nije nijiepushe na ile janga nikimbilia hapa Rwanda. Ndacafise ubwoba bwo gusubirayo, ariko muri iyi minsi nshobora gusubirayo kuko bambwiye ko amahoro asa n'ayagarutse muri Kamanyora. Bambwiye ko atabisasu bikihagwa. Hakuna tena ile mabombe, nje minaona nirudi nyumbani. Asifiwe Francine nawe wahunze aturuka mu gace ka Kamanyora, ahunga ntacyo atwaye uretse imyenda yari yambaye ataranashobora guhindura kugeza ubu. Ilikuwa siku ya pili tunaanza sikia banaanza piga masasi. Hari kuwa kabiri dutangira kumva amasasu, ntitwari tuzi aho abarasa baherereye. Ibisasu biremereye byatangiye kwisuka bisenya amazu ndetse n'abantu barapfa, abandi bacika amaguru. Nenda naangusha manyumba na watu wengine kukufa, wengine kukatika miguu. Ibisasu byinshi byisukaga twagize ubwoba turahunga. Sasa tukasikia boga mingi juu mabombe zilikuwa naanguka za mingi mumungine. Nubwo inkambi ya Nyarushishi iri kure cyane y'umupaka wa Bugarama, hari amakuru makeya abageraho asa n'abaha icyizere. Wambwiye ko yitwa Mama Archange ngo yamenye ko umutekano ugenda ugaruka kandi ko nta bisasu bicyumvikana mu gace ka Kamanyora. Ubwo nahageraga namusanze muri bisi yiteguye gusohoka muri iyi nkambi. Nisingiye Kongo ndagiye, ariko ntabwo ngiye muri Kongo. Ndabanza mu Bugarama banze tega amatwi, niba ari amahoro nibwo nambuka. Ibi bombe nibyo byatumye duhunga, tubonye abantu batangiye gupfa nibwo twahunze. Kuwa gatandatu nibwo nabonaga ibisasu bitangiye guhitana abantu, nibwo niyemeje guhunga. Ku mupaka wa Bugarama urujya n'uruza ntiruragaruka neza, nta bantu bahunga bahagaragara, yewe n'abakora ingendo n'imbarwa. Uretse abakozi b'umupaka nabo bagenda bakira umuntu umwe umwe, nta bantu banyuranamo nk'uko bisanzwe bimenyerewe kuri uyu mupaka. Uwitwa Dieudonné wari wahisemo guhungira hafi y'umupaka twahuye arwana no kwambuka asubira muri Kongo. Namubajije ukuntu atinyutse gusubira ahari ishiraniro mu minsi 3 ishize. Tekano agarutse bageze mu za Bwegeririye, bageze kure cyane, ntabwo byashobora kugaruka no mu gihe. Wowe utuye mu Kamanyora. Naje nirukanga ndabita kubera cya kibombo cyaguye ku muturanyi, cyo tuturanye kiramwica n'abana, umuryango wose tuvamo kwirukanga. Abashinzwe inkambi ya Nyarushishi basa n'abafite icyizere ko igihiriri cy'abahunga cyahagaze, dore ko hashize iminsi 2 nta muntu n'umwe mushya bakira. Kugeza ubu abasaga 300 bamaze gusohoka muri inkambi berekeza mu gace ka Bugarama. Mu basaga 800 bakirimo hari abavuga ko bagifite ubwoba kubera ibyo babonye, ariko umutekano ugarutse ngo bahita bataha. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, mu nkambi ya Nyarushishi. Reka tuve mu makuru ajyanye n'u Burundi no muri Kongo, mu kanya turakomereza n'amakuru yo muri Syria. Umwaka urashize kuva intambara Perezida Bashar al-Assad yasaga naho yatsinze yahinduye isura aho ingabo z'inyeshyamba zari zimaze kuva muri Idlib, intara ya Syria ku mupaka na Turkiya, maze zitera i Damascus. Iyi ntambara yayobowe n'umugabo uzwi ku izina rya Abu Mohamed al-Jalani n'umutwe we witwara gisirikare Hayat Tahrir al-Sham.
nyuma y'umwaka umwe uyu mugabo wiyise Abu Mohamed Al-Jalani izina rye nyaryo ni Ahmed Al-Shal yabaye perezida w'agateganyo naho Bashar al-Assad aracyari mu buhungiro mu gihugu cy'Uburusiya. Wakwibaza uti ariko nyuma y'umwaka umwe Assad ahunze Syria imeze ite? Turi kumwe na mugenzi wacu Syria Kemawe nayo wakurikiranye wakunze gukurikirana ibera muri Syria. Wavuga ko Syria imeze ite kuri ubu? urakoze Latifa. Urumva umwaka umwe ni muto. Syria ni igihugu catabaguye n'intambara cagwaniyemo n'imitwe myinshi, novuga imihari myinshi yitwaje ibigwanisho, ibihugu byinshi ibikundana n'ibidakundana. Syria rero ni igihugu gushika abanyagihugu bakimiriwe nabi, amazu yarasambutse, barafise inzara, hari ibintu byinshi bitaraja mu buryo inyuma y'umwaka umwe. Imitwe itavuga rumwe n'ubutegetsi byo bwifashe bite? Imitwe itavuga rumwe n'ubutegetsi iracariho. Uwo umuntu yovuga uzwi cyane ni Etat Islamique canke wo bita Islamic State. Uwo niwo wari ukomeye cyane ariko nta nguvu nyinshi ugifise. Ariko muri uyu mwaka bagize ibitero bikomeye ku bakurde bari mu buraruko bushira ubuseruko. Ariko kandi hariho n'abakurde bari mu buraruko bushira ubuseruko, hariho no mu manuko. Iyo mitwe iracariho rero gushika ubu naho ubutegetsi babufise ntibarashobora gushira hamwe iyo mitwe yose kugira ngo yemere ubutegetsi butwara ico gihugu muri kino gihe. Syria hari ikibazo cy'ubutabera kubishwe n'abahohotewe mu ntambara yakuyeho ubutegetsi bwa Assad. Iyo habaye intambara niko vyama bigenda misi yose. Ubwa mbere ho hari abapfuye ku butegetsi bwa Assad, ariko kandi ho n'abapfuye bivuye kuri uwo mugwi wafashe igihugu muri kino gihe. Tubibutse yuko ubutwara igihugu muri kino gihe yari ku rutonde rw'abitwa terabwobo, abitwaje iterabwoba washizweho na Amerika. Uyu munsi rero hariho abapfuye bishwe n'uwo mutwe n'inyuma yaho Assad akuriye ku butegetsi. Baravuga yuko hari abo baba barenga 1400, harimo abana, abagore. Ubu rero ikibazo kiba hanze nuko abanyagihugu nyuma yuko baronsa amahoro, ico umuntu yovuga ikintu kize nk'amahoro, yuko rero ubu ubutabera ubutungane bwokora. Urakoze cyane Syria. Urakoze nawe. Yego. Reka twerekeze Juventine, ibitekerezo biri gutangwa ku mbuga nkoranyambaga bimeze gute? Abaturage baravuga iki? Urakoze Latifa. Inkuru ivuga ku kibazo cy'umutekano muke uterwa n'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Abantu ku rubuga rwacu kuri Facebook bayitanzeho ibitekerezo. Witwa Emery Nkurunziza yanditse ati amakuru muduha turayashima kuko na makuru aba yizewe nta gukabya birimo. Hanyuma niyo nzima wati intambara ya Kongo ntizapfa irangiye ahubwo baheze mu biganiro. Mutabazi we yanditse ati u Rwanda nta ntambara rurimo na Kongo, mu gihe Kongo itumva neza ko irimo kurwana n'abanyagihugu bayo iyi ntambara ntizarangira. Nkurunziza we yanditse ati igihe ubutare ni amabuye y'agaciro mu Kirundi Latifa, igihe bazaba batarayamara hariya ntabwo intambara izahagarara. Hanyuma reka mbabwire ko hari indi nkuru nanone batanze ibitekerezo ivuga ku cyatumye abayobozi b'akarere ka Kayonza begurizwa icyarimwe mu Rwanda. Witwa Rugema yanditse ati nibagende ntago twakwihanganira abayobozi batita ku baturage. Sadike yanditse ati kosa bafite nuko barangaye inkuru bagasohoka ihari. Twababwira ko rero mwakomeza kujya kuri Facebook yacu, kuri X mugatanga ibitekerezo. Latifa, Juventine turagushimiye. Reka amakuru tuyakomereze mu Rwanda aho urugero rw'urukiko rukuru rukorera Inyanza uyu munsi rwakomereje urubanza rw'ubujurire rwa Beatrice Munyenyezi mu murenge wa Rushaki mu karere ka Gicumbi aho Munyenyezi Beatrice yavukiye. Mu rubanza mu mizi ubushinjacyaha bwavuze ko Munyenyezi wabaga mu mujyi wa Butare mu gihe cya Jenoside yajyaga asubiraho iwabo ku ivuko agiye mu kiruhuko. Urukiko rwumvise abatangabuhamya bavukana na Munyenyezi woherejwe mu Rwanda na Amerika mu mwaka wa 2021 kugira ngo akurikiranwe ku byaha bya Jenoside we aburana ahakana. Inkuru ya Yves Bucyana wakurikiranye urwo rubanza. Icyumba cy'urukiko rwimukiye ku murenge wa Rushaki cyari cyakubise cyuzuye abaturanyi, inshuti n'abavandimwe ba Munyenyezi Beatrice. Mbere y'uko urubanza rutangira yabanje gufata umwanya barahoberana mu byishimo byinshi. Abatanze ubuhamya babwira urukiko ko ari bakuru be. Mukahigiro umukecuru w'imyaka 74 yahaswe ibibazo n'umushinjacyaha
bigendanye n'aho yari imbere no mu gihe cya jenoside niba yarajyaga anabonana na murumuna we Munyenyezi. Yabwiye urukiko ko FPR inkotanyi itera mu 1990 babaga irushaki ariko ko bararaga mu mashyamba ku manywa bakagaruka mu rugo gushaka icyo kurya. Yavuze ko Munyenyezi yabaga i Kigali igikondo kwa mukuru we, ko batabonanye cyane ngo kuko atari kenshi yagarutse ku ivuko mu biruhuko, ngo kuko nta muntu yari kuhasanga. Umucamanza yamubajije ati wigeze umubona twite? Undi arasubiza ati hoya, ariko narabimenye, hari abavuyeyo bambwira ko atwite kandi yabyimbye amaguru ubwo yaratangiye kaminuza. Mu cyumba cy'urukiko bati umucamanza arabaza ati habaye iki? Umutangabuhamya asubiramo ati nako ku ishuri. Mu rubanza mu mizi hakunze kumvikana impaka, uruhande rumushinja ruvuga ko yize muri kaminuza y'u Rwanda iri Butare, mu gihe we n'abamwunganira bavugaga ko atari kwiga muri kaminuza kandi atararangije amashuri yisumbuye. Gusa mu bihe byashize umushinjacyaha yavuze ko koko Munyenyezi atize muri kaminuza, ko ahubwo yitwaraga nk'abanyeshuri ba kaminuza. Muri uru rubanza kandi hakunze kugibwa impaka z'uko Munyenyezi yaba yaratwite impanga mu gihe cya jenoside. Abamushinja bavuga ko batigeze bamubona twite, mu gihe we n'abamushinjura bemeza ko yaratwite impanga, ko atashoboraga kujya mu bikorwa by'ubwicanyi kandi akuriwe. Mukuru we wundi watanze ubuhamya Mukayishingwe Saverina w'imyaka 32 yabwiye urukiko ko we yakunze kumenya amakuru ya murumuna we Munyenyezi, avuga ko yanamutahiye ubukwe kandi ko aho baherukana bari muri Zaire hitwa Nyamyonya atwite inda nkuru kandi yarabyimbye ibirenge. Asoza ubuhamya bwe agira ati numva ngo bamurega jenoside, umuntu bateruraga bagashyira mu modoka yarabyimbye amaguru kandi amaguru avamo amazi, yari kujya kuri bariyeri ate? Urubanza ruzakomeza urukiko rujya ahahoze hoteli Ihuriro, ahatanzwe ubuhamya bushinja Munyenyezi ko yayoboraga bariyeri yari ihari ikicirwaho abatutsi, ndetse mu cyumba cy'iyo hoteli hagasambanyirizwa ku gahato abagore n'abakobwa. Yves Bucyana, BBC gahuza miryango irushaki. Mu Burundi, Minisitiri w'ikigega cya leta Alain Ndikumana aherutse gutangaza ko miliyari 2 z'amadolari icyo gihugu cyari cyarahawe na banki gisa yakoreshejwemo ibice 21% gusa, ayandi asubira inyuma. Jidasi Yihundi Mundu yaganiye na Faustin Ndikumana uyobora Parsem, ishyirahamwe rikurikiranira hafi ibijyanye n'ubutunzi bw'u Burundi. Yatangiye amubaza uko bigenda kugira ngo igihugu kisange muri icyo kibazo. Kubanza kumenya ayo mafaranga y'abaparteneri abayaje gute. Muzo hari amasezerano ahuza ibihugu bitanga imfashanyo bitanga uburyo abaparteneri technique financier n'ibihugu biburoma. Bagiranye amasezerano y'ipari, habarumvikana bati mushiremwe intwari bereye, mushiremwe indongozi muri ayo maproje zibishoboye, amasoko atangwe neza, bwa ntimutanga amasoko amwe atuma hubakwa inyubako zidakomeye cyane. Batusanga icyo bita suivi evaluation y'amaproje ni gihari ku buryo usanga abantu bihutira gushaka kunyuza amahera hakubona ikizovamo. Bigenda gute neza na neza? Haro nka raporo bagusaba wayakoresheje gute, igice cya mbere baguhaye wayakoze gute turabe. Umva ari gihe bigira kuruka tusanga nizo raporo biranze ko zitangwa umugambi wa mbere kuragwa bikanga kurengana. Faustin Murungwe Parsem, ibisata bikorwa ko cyane niyo ngorane yabaye nibihe aho mu Burundi? Nibisanga ari ibikorwa remezo, nibona ngo amabarabara, imiyaga nkuba, tugiye muri sociale naho tusanga ari nk'ibintu by'amagara y'abantu, amagara y'abantu canke y'indero, canke gufasha ugwaruka mu migambi yo kwiteza imbere, canke gufasha abantu abakenyezi bije bita rojan bita kwa persone vulnerable. Ndabwo nk'akarorero muri banki na banki mondiale tuvuga bati Uburundi amafaranga bukeneye kugira bwubake ibikorwa remezo byinshi ayo mabarabara ashobora gutuma ubutunzi bwiyongera neza kwa sanse economique. Bavuga bati ni hafi imiliyari 10 y'amadolari. Bere nk'izo miliyari 10 z'amadolari Uburundi bona bwozi kurahega kumbure bwofata amadeni. Uburundi bavuga bati buri eligible ku magishe de don, nukuvuga babwemerera gusaba ifashanyo ntibabwemerera gusaba ingurane. Bati wewe tuguhaye ingurane widusubiza gute? Urumva rero ngabo namwe bakwiba guhaye to kwanya imfashanyo agaca bitanga kuyakoresha. Umva ibibazo birabikira ibibazo byinshi. Faustin Ndikumana, none Burundi ntibwo kwikora ku butunzi kama canke uburimyi bw'ibiterwa njabo kamazi bokaronka amafaranga y'agaciro akwiye?
hari ukuntu urabona n'aya makawa dushora muri bijya bihugu ubu butare usanga ibiciro ingingo yabyo ifatirwa kuri ariya masoko y'iwabo umuntu azoza kugura ikawa mu Burundi guje tuyicirira usanga potashi iri kuri marché de Londres marché y'i New York urumva rero n'icyo giciro baguha nabo bareze bakaraba ibyo bazokuramo ko inyanyungu yabo ihari icyo bita detira de terme de rechange ku bwanyu hokorwa iki kugira ngo iyi ngorane itorerwe umuturama ishobora icokogwa amapurondera abayarongora babizi muri maproje nta politiki imwo ni resultat ibihugu je ndabizi byinshi bateza iri muri zo n'izindi batwara amaproje mu bihugu haraza n'abanyamahanga batwara amaproje kugira ya resultat iboneke wa munyagihugu abone resultat amafaranga yigora ngaho no tukibishiramo birebire wewe ugiye gutwara proje ndagushizeho ndi umunyepolitiki utagiye urampibi utagize gute utaduhaye ibi tukwemerera cyakiri kibazo aho rero arakwiye gukosorwa kuko nagoye ngaho twizeye ko ubushiranganje bw'akarita yarabibonye ko yabibonye rero nabikuririko mu makuru y'imikino Yves Bucyana arakomeza imikino kuri BBC gahuza miryango mwereho neza abakunzi b'imikino kuri BBC mu Rwanda shampiyona yarakomeje APRFC yanganyije na Police ubusa ku busa kwa gatandatu Marine itsinda Gasogi 2 ku busa naho kwa gatanu Rayon Sport yari yatsinze Musanze 2 ku mwuka Kiyovu inyagire Tenseri 4-1 ikipe ya Mukura nayo itsinda Bugesera 1 ku busa Police iracyayoboye shampiyona ifite amanota 23 APRFC kaza ku mwanya wa kabiri n'amanota 19 mu Burundi naho shampiyona yarakomeje umukino wari utegerejwe cyane hagati ya Aigle Noir na Vitalo warangiye Aigle Noir itsinze 1 ku busa Bumamuru yatsinze Olympic Star 2-1 naho Flambeau inganye na Musongati ubusa ku busa ku rutonde Aigle Noir ni ya mbere n'amanota 37 ikurikiwe na Bumamuru ifite amanota 38 yahise isiga Flambeau ni ya gatatu n'amanota 32 uwo no mukino w'isiganwa ry'imodoka uzwi nka Formula 1 Lando Norris ukomoka mu Bwongereza niwe wegukanye ikamba ry'umudereva wa mbere ku isi uyu mwaka mu mukino wa nyuma wabereye Abu Dhabi ku cyumweru isiganwa ryatsinzwe na Max Verstappen mu gihe Lando Norris wa McLaren yegukanye umwanya wa gatatu ari nawe yashakaga kugira ngo yegukane ikamba ry'umudereva wa mbere uyu mwaka ngaruke mu mpira w'amaguru mu gihugu cy'Ubwongereza ikipe ya Manchester United irajya kwa Wolverhampton ya nyuma kugeza ubu ifite amanota 2 gusa hashize iminsi 226 iyi kipe ya Wolverhampton imaze kwirukana abatoza batatu abayobozi babiri b'imikino ndetse n'umwe ushinzwe ibya tekinike ikaba inamaze gukubitwa ibitego 37 kuvaho iherukira gutsinda umukino muri shampiyona ya English Premier League hagati aho ukwezi kwa 12 koko gusa no kutarahiriye ikipe ya Arsenal kwa gatandatu yakubiswe na Aston Villa 2-1 iyi Villa itozwa n'uwahoza toza Arsenal uyu no munya Espagne Unai Emery ukunze gukubita atababariye ikipe yahoza toza Arsenal ariko iri mu bihe bitoroshye by'imvune z'abakinnyi bayo ngenderwaho baba bo mu ruhande rutayizamu hagati ndetse na ba myugariro ikinyuranyo cy'amanota agera kuri 5 hagati yayo na Manchester City ubu cyayoyotse hasigayemo amanota 2 gusa mu gihe hagati yayo na Aston Villa hasigayemo amanota 3 ni mu gihe kandi umukinnyi rutayizamu wa Liverpool Mohamed Salah yatangaje ko iyi kipe imaze gusa nk'imwigizayo avuga ko yashyizwe munsi ya bisi ya Liverpool ubwo banganyaga 3-3 na Leeds United kwa gatandatu Salah yari ku ntebe y'abasimbura akavuga ko abona hari umuntu muri iyi kipe ushaka kumwigizayo kandi avuga ko hagati ye n'umutoza Arne Slot bisa nkaho nta mubano mwiza bagifitanye soreze mu gihugu cya Espagne ikipe ya Real Madrid yaraye ikubitiwe mu rugo na Celta Vigo ibitego 2 ku mwuka Real Madrid barangije umukino ari abakinnyi 8 nyuma y'abakinnyi 3 guhabwa amakarita y'umutuku ubu ikipe ya Barcelona niyoboye shampiyona irusha Real Madrid amanota 4 ayo niyo y'imikino nabateguriye uyu munsi gendi Yves Bucyana Yves Bucyana arakoze cyane nadusoreje amakuru twe twabateguriye umugoroba mwagejejwe nanjye Latifa Umutesi